Ndabifurije ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino shene yanyu ari nayo yacu Shiramatsiko TV. N'amakuru ageze ko ariko aragarukwako cane, aho tugiye kugaruka ku makuru yihuta cane adushikiye ariko aravugwa mu birabana n'umutekano, aho tuza kubabwira ko amasasu ni menshi mu kibira cya Cibitoki. Hari amasasu menshi ariko arumvikana mu kibira, abanyagihugu bo ku Ndava bariko baravuga yuko ivyo bariko barumva ari ibintu biteye ubwoba. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane, ni nyuma yuko twabagejeje ko amakuru avuga inama ikomeye cane y'ibihangange vya CNDD FDD, no kuvuga abahoze barwana muri CNDD FDD. Ni inama rukokoma y'ibihangange vyarwanye muri CNDD FDD, aho amasoko yacu avuga yuko iyo nama yabaye ku wa gatanu w'indwi iheze, ngo yoba yari iyo gutegura intambara. Muri ano makuru turaza kubabwira ivy'iyo nama rukokoma yabereye mu Kibimba iwabo wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse tubabwire n'ivyo bihangange vyayitabiriye n'ibijanye n'umugambi w'intambara uriko urategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi. Uburundi bwaba bugira ngo butere igihugu cibaye c'u Rwanda. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje kwegeranya mu masoko yacu kuri ivyo biriko biravugwa. Si ivyo gusa kandi hari inkuru twababwiye mu makuru twabahaye kare ku bijanye n'ikiziga c'indongozi ya CNDD FDD catowe mu ruzi Kaburatwa. Muri ano makuru turaza kubabwira ivy'ico kiziga c'indongozi ya CNDD FDD, tubabwire n'ivyoba vyinyegeje inyuma itorwa ry'ico kiziga. Ni bande bagandaguye umuhisi? Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi twajeje kubakurira mu masoko yacu. Ibi n'ibintu twakubwiye mfunyafunyo turagenda turabigaruka ko mu nkuru twabateguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twacishije kuri ino shene yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV, bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Reka ano makuru mbere yuko tugaruka ku masasu menshi ariko arumvikana mw'ishamba rya Kibira, masasu menshi, aho abanyagihugu bariko baravuga yuko ivyo bariko barumva ari ibintu biteye ubwoba cane. Ariko mbere yuko tubigaruka ko, reka tubanze tugaruke kuri ya nama y'ibihangange mu Kibimba. Inama yari yitabiriwe n'ibihangange bikomeye cane, inama ariko iragirishwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Inama yari gura intambara Kibimba rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD. Amakuru dukura hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye aremeza ko mu mpera y'indwi iheze nyine habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba, komine Giheta, aho isoko ryacu ahariko harabera iyo nama ryagize riti: iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yatanguye ku saha 11 z'umuhingamo, irabandanya ku wa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitabiriye vyari ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu ataragwanye yayitumiwemwo. Abo niboneye ubwanje ni Perezida Ndayishimiye, General Gervas Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibia yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka Batazira wa Iruyoba ajejwe kugura no kugurisha ibikoresho vy'igipolisi, General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, umujenerali Batazira Gipfungu Sinzakaraho Joshua Atanazi yahora mu buserukizi bw'u Burundi i New York, General Emmanuel Miburo Batazira Kamoteri atwara
SS General Leonidas Ndaruzaniya atwara Cabinet Polisi ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara Cabinet Militaire ya Perezida ndetse n'abandi, biragoye kwiyumvisha ukugene abo bajenerali bateraniye mu kibimba. Dukura amasoko iyo nama mu vyayivugiwemwo harimwo umugambi wo gutegura intambara, ndetse niho havuye n'umugambi wo gupfungura woza ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume. Yapfunguwe ni nyuma yuko yari yakatiwe umunyororo wo guherayo. Tugeze rero ku mugambi w'intambara, reka tubabwire yuko iyi ntumbero y'inama yoba yari ifise ijanye no kuvana ivy'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwoba buriko burategurana na RDC intambara ikomeye mu karere. Perezida Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD FDD boba bafatanye mu gihe cy'iyo ntambara, naho bafise vyinshi bapfa. Bano bategetsi barafatana iyo hageze ko bumvikana kugwana n'abo bita abansi babo mu karere. Amakuru dufise nuko ivy'iyo nama nyine yariko irabera mu kibimba ndetse n'ivy'iyo ntambara vyoba umugambi waratanguye gushirwa mu ngiro. Uburundi bwa bufatanije na leta ya Kongo n'interahamwe zasize zikozeho nyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 wo kuza gukurako ubutegetsi bwa Kigali nk'uko amakuru abivuga. Amakuru dufise nuko nk'uko twari twababwiye Cibitoki amasoro ari menshi cane. Abatuye hafi y'iryo shamba kama rya Kibira bavuga yuko ivyo bariko barabona banumva ari ibintu biteye ubwoba, kuko nari nabikubwiye mu ntango, amasasu ni menshi mu kibira ca Cibitoki. Hari amasasu menshi ariko arumvikana mu kibira. Abanyagihugu bo ku Ndava batwandikiye bavuga ko batekewe n'ubwoba bivanye n'amasasu menshi ariko aravugira mu kibira. Abo banyagihugu batubwiye yuko hari abagwanyi b'imbonerakure bari kumwe n'abandi bagwanyi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bakoresha ururimi rw'igiswahili, bariko barahabwa imyimenyerezo y'igisirikare aho mu kibira. Abariko barabaha iyo myimenyerezo akaba ari abazungu bavuga igifaransa ndetse n'icyongereza. Tugize iminsi dufise amakuru ko hari umugambi wa leta ya Kinshasa na Bujumbura bafadikanije na General Kayumba Nyamwasa, bari kumwe n'umuhungu wahoze arongoye igihugu kibanyi cy'u Rwanda, Perezida Juvenal Habyarimana yahoze ayoboye u Rwanda nyine. Uyu mugambi akaba hari umugambi wo kubaka igisirikare gihuriye ko impande zine, no kuvuga Uburundi, Kongo na Kayumba Nyamwasa bafadikanije n'umuhungu wa Habyarimana n'abagwanyi b'interahamwe, bakaba bafise umugambi wo gutera u Rwanda baciye mu kibira bakanaca Igoma, babanje kwirukana M23. Mwibuke izo nterahamwe nizo zakoze jenoside yahitanye abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abo nibo basigaye ari abagenzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko dukunze kubibabwira. Ubwo Ndayishimiye yari muri Kongo, muribuka yuko yahaye urwaruka rwa Kongo briefing ivuga yuko urwo rwaruka rwose rwoba rufise umugambi wo kuba babohora u Rwanda, ko ngazabafasha icyo ari cyo cyose nk'uko nyine Neva yavyivugiye. Ivyo ubutegetsi bw'u Rwanda budateze kwihanganira na gatoya, aho kuri ubu ngubu Neva ashobora kwita mu rudubi ndetse n'igihugu akagita mu manga ikomeye na rirya. Igihugu cyari gisanzwe kiri mu bibazo bikomeye cane. Rero kubona ikiroberi kiriko kirahabwa imyimenyerezo ya gisirikare mu Burundi bisobanuye ko bishobora kuba bifitaniye isano n'uyu mugambi wo gutera u Rwanda. Ivyo bamwe n'abandi babandana kuvuga yuko ari ibintu bishobora gutura igihugu c'u Burundi hasi na rirya igisirikare c'u Rwanda gikomeye cane mu karere ndetse no kw'isi.
bikavugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihugu ciwe ari vyo bishobora kuzagwa muri izo ngwano bikomeye cane nk'uko bamwe mu basesangura ivyo intambara mu karere babivuga. Reka tuve kuri iyo nkuru iriko iravugwa ku bijanye n'izo ntambara, tugaruke kuri ya makuru twari twababwiye mu ntango. Bukinanyana, ikiziga c'indongozi ya CNDD FDD catowe mu ruzi Kaburatwa. Bukinanyana ku wa 12 Ntwarante mwaka wa 2026 kw'igenekerezo ry'umunani mwaka wa 2026, intara ya Bujumbura tubutse yuko iramaze gutorwamwo ibiziga bishika 40 mu mwaka uheze, yari ku rutonde rw'intara zishwemwo abantu benshi cane mu Burundi kubw'icegeranyo ca Ligue Iteka, ishirahamwe rigengwa n'amategeko y'u Burundi ariko rikorera mu buhungiro. Urupfu rwa Abrahimu Nigarura, indongozi ya CNDD FDD muri ako karere, ruje kongereza ubwoba n'umwiheburo mu banyagihugu. Mu ndwi imwe gusa ni ikiziga kigira 4 gitowe mu ntara ya Bujumbura kubw'ibiharuro mu masoko yacu. Ikiziga ca Ibrahimu Nigarura w'imyaka 41 akaba ku mutumba wa Bitare, ni muri zone Ndora ya komine Bukinanyana, intara ya Bujumbura, uburengero bw'u Burundi, catowe kuri uyu wa 4 mu gatondo mu ruzi rwa Kaburatwa kubw'amasoko mu ntwaro no mu muryango. Uwo yishwe yari azwi nk'indongozi ya CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu karere. Yari afise yari afise ibikomere ku mutwe bigatuma hibazwa ko yishwe. Kubw'amakuru twegeranije, Ibrahimu Nigarura yari mu murwi w'abantu 5 bari bajejwe umutumba wa Bitare. Akaba yari azwi muri ako gace mu bikorwa vyiwe mu mugambwe ari ku butegetsi. Kubw'amasoko menshi, ico kiziga cariko amaraso menshi ku mutwe, bikaboneka ko ashobora kuba yakubiswe icuma mu mutwe. Abo mu muryango w'uwo muhisi bamenyesha ko batari bazi irengero ryiwe kuva ku munsi wa 3 wa 11 Ntwarante. Ubwabibonye, Ibrahimu Nigarura yari yiriwe muhira iwe imbere yo kuburwa mu buryo butangaje. Abo mu muryango wiwe bavuga ko bababaye kubona ko yishwe n'abantu bataramenyekana. Amatohoza yatanguye. Umuryango n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Bitare basaba indongozi zo muri ako karere gukora amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bashengezwe mu butungane. Abajejwe intwaro n'igipolisi bemeza ko amatohoza yatanguye, bagasaba abanyagihugu gukorana n'inzego zibijejwe. Turahojeje umuryango w'umuhisi. Kandi ngaho duciye dusozera, yaragize ko reka aragarukwa ko cane irya nino. Mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.